Abakunzi mubandanya mukurikirana ibiganiro vya Ejo Heza News, ndabaramutse nongere ndabahe ikaze mu kiganiro cuno munsi, aho ndabamenyesha ko ndi kumwe n'umutumire nkuko musanzwe mubibona. Ndamusaba twidondore. Je tutaye Jumapili. Nsanzwe ndi umunyamabanga mukuru w'ishami ryo gukingira ibidukikije APE rikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ikiganiro rero nkuko mubibona gifise intumbero, umujene arafise uruhara rukomeye mu gukingira ibidukikije. Ikiganiro rero Revis Tuyizere ni wagira akibashikiriza. Amajwi yanje n'amasanamu abashikira ku bwa Jean Claude Sibomana. Ndabaha ikaze. Mutumire muhire mwashitse ngaha aye muje kugira ngo mutuyagire ko kubijanye no gukingira ibidukikije, na cyane cyane mubona ko mwa kino gihe ugwaruka gwamaze kuja mu buruhuko, kandi murabona ibintu biriko biraba mwa kino gihe byihindagurika bijanye n'ibihe, ariko kandi mukavuga ko ugwaruka dushoboye mu guteza imbere ibidukikije na cyane cyane ngaha mu Burundi. Ego murakoze cyane. Ego nkuko musanzwe mubibona kenshi mu Burundi, Burundi ni igihugu kirangwa mu bidukikije, ibiti, amashamba, inzuzi n'imisozi. Ego nkuko rero twama tuvuga yuko ugwaruka kenshi rushoboye, by'ukuri ugwaruka rurashoboye mu gufasha gukingira ibidukikije. Ugwaruka ni rwa mbere cyambere ngo rufise inguvu, nigo rushoboye, nigo rufise n'umwete mu gukingira ibidukikije. Rero kenshi dukunda kubahamagarira kenshi ugwaruka mu kuza kugira ngo duhangane n'ihindagurika ry'ibihe. Mubona yuko kenshi hamahashitse imyuzure mu gihugu cy'u Burundi, sagashisha rumuri, mwaba mubibona ku kiyaga Tanganyika cyama caduze, mwaba mubona ku ruzi Rusizi, ibyo gwamavyo gononye ngaha muri zone ya Gatumba komine Mutimbuzi. Mwaba mubibona ngaho muzakajaga hose ingene abene gihugu habo babagaramiwe. Niki ugwaruka uno munsi muri ko murakora cyane turiko turakora kugira ngo dushobore kugwanya imyuzurire? Ugwaruka cyambere icyo turiko turakora ubu nuko ugwaruka bamaze kuja mu kiruhuko. Icyo kiruhuko rero ni umwanya wo gukora kugira ngo dutunganya aho tuba cyane mu gusibura imifrege, kuko murabona ko ikindi gihe cyici nta nitubahimiriza gutera ibiti kubera ibiti ikisigiye gihe cy'ibiti, ariko cyo tubahimiriza mu gusibura imifrege hama kugira ngo imvura izoze kugwa basanga imifrege ihari isibuye, amazi atemba neza. Ibyo cyane cyane duhimiriza ugwaruka, kandi hariho naho bisabye byatanguye aha mu gisagara cya Bujumbura, muri komine Ntahangwa, zone ya Carama. Ugwaruka gwaho kuva rutangura ibibazo twaragiye hamwe mu burya buruhuko baronka mu gufashanyana mu gusibura imifrege yo muri quartier ya Carama. Nk'abantu rero musanzwe megereye canke musanzwe mufashanya n'ubushikiranganje bwo gukingira ibidukikije, murabona ko iri hindagurika ry'ibihe riguma riza tutavyiteguriye, tutanavyiteze. Muri ko mukora iki nk'abantu musanzwe mufasha ubushikiranganje? Icambere ni leta niyo ubwa mbere kwanza mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Hanyuma hariho natwe kandi twagudufasha leta, amashira hamwe asanzwe afashanya na leta. Muri uwo mwanya turakingira, kandi dushobora gukingira no mu gihe ibibazo bitaraba. No mu gihe ibibazo bitaraba naho nyene tuguma turiko turahangana na bya bibazo byoshika imbere. Niyo bibaye naho nyene intervena, turashika aho ibibazo byabaye, tugatanga impunga, tukerekana n'ukuntu tokora, anatubwe nyene dusizemo inguvu twese hamwe tukabikorera hamwe. Ariko baravuga ko hariho agahazi mu bijanye n'ibikoresho mushobora kuba muri ko murakoresha bidakwiye cyangwa bidashemeye. Twebwe rero nk'abarundi ubwacu ubona ho kugwa iki kugira bishobore gutera imbere? Icambere murabibona nko ruzi Rusizi. Ruzi Rusizi abenshi abahinga dukorana benshi baratubwira yuko uruzi Rusizi amazi umusenyi wo warabaye mwinshi.
rero mu gihe umusenyi ubaye mwinshi haca habaye ico bita kirage professionnel. Kirage professionnel hakoreshwa kirage mu mashine, hakugwa kirage mu mashine muraka, ariko si ibintu bitwara uburyo bworoshe, bitwara uburyo burebure cyane, ariko turaheza tugasaba ababijejwe. Mwarayibonye nko ku ruzi Gasenyi ruri muri komine ya Mutimbuzi, umutumba wa Rubirizi, umutumba wa Gahahe, Gatunguru muri zone Rubirizi. Igihe abene gihugu bari bashikiwe n'umwuzure mu mwaka uheze, bagatwagwa bamwe bagata ivyabo, abandi bakaburira nyene ivyabo nyene. Ishira hamwe apeye icambere yarafashije cyane mu mugambi wayo twise projet ANPR. Wari umugambi rujeje kugira asensuma y'ugo ruzi Gasenyi. Rero twarafashije cyane na leta, na cyane ubushikiranganji bw'umutekano, bwaradufashije cyane mu kutosa igitoro, hama natwe turiyungwanganya, dufatikaje n'abene gihugu bamwe baradufasha mu kugira ngo turonke imashini iza gusibura uyo mufrege, tugira ngo y'amazi tuyasubize mu kibanza cyayo cyagenewe ari go ruzi Gasenyi. Ariko ufatiye ngaho nyene uri kuraraba nk'iduga ry'ikiyaga Tanganyika, iryo muri kumukora iki nk'ugwaruka nakaye kamo muri kumuratera leta yo muri kumurafadikanya? Ikiyaga Tanganyika icambere jewe novuga yuko ibyo tuko turakora, twaragiye hamwe n'umushikiranganji mu nama y'umushikiranganji yadukoranyije, yaba bene gihugu baba ngaha ku barangura imirimo ngaho ku kiyaga Tanganyika, n'abene gihugu basanzwe bafasha ubushikiranganji mu gukingira ibidukikije. Yadukoresheje inama umushikiranganji arerekana neza ukuntu ikiyaga Tanganyika cyo tungana, arerekana yuko abene gihugu bakwiye gutahura neza yuko hajya mu metero 150 z'ikiyaga Tanganyika atamwe ne gihugu numwe afite uburenganzira bwo kwakorera umugambi w'inyubako. Hariho naho nyine abazokorera umugambi, abokorera umugambi horinda kwerekanwa neza inyubakwa nyubakwa zakozwe na leta yatunganyije, yabonye yuko izo nyubakwa zikwiye kujya mu kiyaga Tanganyika. Rero muri uwo mwanya rero umushikiranganji twangiye kandi turigira hamwe kandi kuvyerekeye nyine ikiyaga Tanganyika muri umwanya tukingirwa. Nta mugambi wo kuvuga ngo ikiyaga Tanganyika amazi tuyakamye, kuko nka jewe no cyavuga ati dutere cya cyatsi cyitwa Jacete do. Jacete do nayo nikenewe kuba yoterwa, ahubwo turayikurayo. Twama twakoze umugambi wo kugira dukoranye n'ubushikanganje nyene mu gukora ku cyatsi cha Jacete do. Rero ico cyatsi nitwovuga yuko ngo tukigwize dukanya amazi, oya, amazi turakeneye, dukeneye gutanganyika igira amazi yayo, igira gusa ntakingigwe izi nzuzi zitembera mu cyo kiyaga. Hanyuma baranatubwiye yuko hariho uruzi umufrege witwa Rukuga. Nibaza yuko umushanganje yari yatoye kommission izogenda kugira Costa barabe neza icokogwa kugira ngo Tanganyika barabe impamvu Tanganyika yo bikiraduga. Rero twayindiye abahinga abagiye nako turabonana kugira batubwire neza ico bakuyeyo, canke ntituramenya yuko baba baragiye, kuko byagiye bikwikara mu bushikanganje kugira ngo tubabaze neza yuko bo batoye inyishu yahe, kugira ngo natwebwe abafasha basanzwe bafasha ubushikanganje tumenye ingire tugiye gukora mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ariko nyakubahwa umunyamabanga wa APE, tugaruke kuri Rusizi Tanganyika yo tubanze tuse n'abayibangira gatoya. Urumva ko na leta ifisemo uruhara runini. Rusizi turiko turayiraba, urabona ibintu biheruka kuba, tugafatira nko mu Gatumba, urabona ukuntu rwaguzuye rurarenga kandi vyamabiba buri gihe. N'abajya bene gihugu bari mu Gatumba urabona ukuntu babayeho. Niki mwoterare nakaye kamo motera leta vyoroshe kugira dushobore gukingira abajya bene gihugu bo mu Gatumba, kandi kugira ibi bintu ntibizokwame vyisubiriza kwa runo ruzi rwa Rusizi? Akamo dutera leta cyambere
leta nijeje abenegihugu, leta nibanze kwanza yigishe abenegihugu ibereke yuko zone Gatumba ari zone ikenewe gukingirwa. Rero umwenegihugu nawe mu kugira ngo abe yo kumva yuko itongo ryiwe yorita akariheba, ni ikintu kitoroshe. Twama twayibonye kenshi niyo tuko turakingira hari abenegihugu usanga kenshi uriko urababwira ati ibi two turakora ngaha byo gutera ibiti by'imigano nibikingira n'uruzi, usanga hamwe two turagwana nabo, ugasanga kenshi abajeje intwaro nibo ariko babidufasha kugira babumvishe, naho nyene iyo tubiteye ugasanga naho nyene babiranduye ari inyungu yabo nyene biragora. Ariko dukaca dusaba leta rero tuti leta ni ishema ingufu nyinshi, ni ishema ingufu nyinshi kuko niyo yumvirwa cyane mu guhimiriza bene gihugu, mu kubabwira yuko ibikorwa biriko birakogwa yaba leta nyene ikirabikora cyangwa abasanzwe bafasha leta ko byo kubahirizwa. Ico ncambere. Hanyuma twarabonye neza ikintu cyatunezeye cyane, twarabonye neza yuko leta iriko bitunganya neza abene gihugu bo muri ya quartier ijya mutungu ijya nuzenya ijya zone ya Gatumba, leta yabarondiraho baba. Twagiye cyane dusaba kenshi yuko leta yobahereza aho baba barabaye n'umuryango wabo abarasize umuryango, hanyuma kandi wongereye kandi bakurikirane kubijanye n'isuku, kuko murazi yuko neza ahantu habakoranye abantu benshi kenshi nta suku riharangwa. Ariko ubu ndabona yuko ibintu bimeze neza, turabona neza yuko isuku riharangwa aho bari kandi bari protege vraiment. Ivyo rero turabishimira cyane leta. Hanyuma natwe kandi tukavuga tutire ucyaka kuruzi Rusizi ntihigwe rero inyishu ikibazo. Inyishu y'ikibazo amanama yabaye kenshi mu bushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu, iterambere ry'amakomine n'umutekano, hamwe na president wa plateforme nationale de risque de gestion catastrophe. Nabo nyene kenshi bamubagiza amanama yo kugira ngo bahangane n'ihindagurika ry'ibihe, na cyane cyane mu gukingira uruzi Rusizi. Uruzi Rusizi rero twebwe twarabonye yuko ho bakenewe amadigi. Ugiye no kuraba vraiment uruzi Rusizi rwakeneye amadigi, digi impande n'impande ho kugwa amadigi, ayo madigi akabakingira ryo ruzi, hama haheza gushogwa amadigi hagacaterwa ko ya migano. Nta muntu yoshobora kugira gutera imigano atadigi rirakogwa. Iyo migano ni nk'imigano n'ubundi yoyifu gusa. Kuraraba mu kino gihe ugwaruka rwinshi ruriko rava ku mashuri ruriko raja mu buruhuko, kandi ugwaruka ni nkenerwa mu bikorwa kenshi, mu bikorwa byo mu rugo ndetse n'ivy'igihugu. Nakaye kamo mushobora gutera ugwaruka ruriko raja mu buruhuko kugira ntirugume rureze amaboko, na cane cane mu ntumbero yo gukingira ibidukikije aho bazoba bari. Ugwaruka turutera kamo mu gihe ugwaruka barogiye muri nkuzenya ari tuta vacances mu buruhuko. Icambere nibegera abavyeyi, abavyeyi babafashe mu bikorwa vya misi yose, ibikorwa bizotuma no mu kwezi kw'icenda bazosubira ku ishure baronka agakaye, basige banezereje abavyeyi. Ico nico cambere duhimiza ugwaruka yuko bose batunganyije mu rugo. Hama ikindi naco mu iterambere ry'igihugu, je ndabahimiriza gukingira ibidukikije. Hari amakado travail ari karaba, natwe ubwenye two turoganya amakado travail mu gusibura imifrege, no mu kuzibira ibinogo biri mu mabarabara, amabarabara yagiye apfa. Mugabo kenshi mu mbabarire ndabaciremo ntiwibagire ko abanyeshuri kenshi usanga bakeneye udukoresho bazosubirana ku ishuri, ugasanga aho kuja gukingira ibidukikije ahubwo bagiye guca ibiti kugira bashobore guturiramo amakara, abandi bashore inkwi, gutyo ugaca usanga aho gukingira ibidukikije ahubwo bariko barabihonya. Nakaye kamo mushobora kubatera. Ego ivyo twabibonye kenshi kandi twavuganye n'ugwaruka rwinshi dufatikaje n'abajeje intwaro mu mpanuro. Twababwiye neza yuko guca ibiti bitemewe. Icambere tuba tugutonda bwa bugaragwa, bwa bugaragwa bumaze kuba rero imvura igwa nabi, izuba haraka izuba ryinshi, tubona angatwo tubona umwizure y'intuzenya
imyuzure ariyo iduhanze intuzenye ishinga amakino gihe mu yindi minsi naho twobona ubuzuba bwinshi nagine nisibe kandi ibyahindaguka ry'ibiri riko yagaruka rero muri ico rero tuvuga tuti ugwaruka nirukore ibikorwa byo gukingira ntimaze gukora ibikorwa byo konona konona twama twayibonye neza yuko kenshi ugwaruka rubaja mu mashamba rugaca ibiti bakaza guturira ibiti amakara kugira ngo baronke yamakaye ndetse na ya uniforme batondana ku ishuri ariko batahure neza yuko amafaranga tutahiga muri ivyo gusa hari n'ibindi tuyahigamo kandi benshi twama twakoranye muri ivyo amakando travaye twebwe twama twagerageje kudodora hirya no hino canke mu buryo dufise mu gihe twarondera amakaye ariko nitwama twabaronkeje bose hariho n'abandi nabo nyine byungunganya bagasanga barose amakaye yo gusubira ku ishuri rero ariko nitubasaba yuko nago twahimiriza yuko boza kwarondera mu guhungabanya ibidukikije n'ibyubahirizwe aho biri hose kandi ugwaruka bariko baratahura neza yuko ibidukikije bigaruka ingaruka ikatugaruka ko twebwe nyine bene igihugu mu gihe ibidukikije bitubahirizwa kiyago cacu rero kiko kiragira ku musozo ariko nitwogendera udasabe utateye akamo leta iyo iri hejuru ya byose iri hejuru ya twese kugira igira ico ifashije mu gukingira ibidukikije itere n'akamo abana bagiye mu buruhuko ego turasaba leta yuko yo dufasha cyane mu kudushigikira mu migambi yo gukingira ibidukikije kuko niyo ntego twihaye niyo ntego duhimiriza kugwaruka mu kubigisha neza yuko twese dufise uruhara mu gukingira ibidukikije dusaba leta rero yuko mu gihe tuko turakora ujya mugambi hari abene gihugu badatahura neza uyo mugambi wo gukingira ibidukikije yuko udufitiye akamaro na cyane cyane mwamwa ibonye kenshi hari itegeko rya leta ivuga yuko imetero 25 ku nzuzi zitembera mu kiyaga Tanganyika imetero 150 ku kiyaga Tanganyika imetero 50 ku biyaga biri hagati mu gihugu rero usanga iyo tuko turakora ujya mugambi wo gukingira ibidukikije ku bya biyaga utusanga arabene igihugu ariko ararima baharimira ariko ugiye kumubwira neza yuko aho hantu atakwiye kurimwa ntagavyumva umwene igihugu rero ugasanga na bya bintu ateye kuko tazi neza ibikingira ivyari ivyo ugasanga yaje gutera n'ibintu bikamye y'amazi tugaca tubona rero yuko mu Burundi hamwe leta itoshiramo inguvu mu minsi iri imbere ibiyaga tubona tubibura rero leta hariho ibyagenewe gutegwa ku nzuzi leta nifashe cyane mu guhimiriza abene gihugu mu kugira ngo ibereke neza yuko kw'ibyo biyaga hakwiye gutegwa ibidukikije na cyane cyane ko twese duhamagarirwa gukingira ibidukikije nabo nyene samashira hamwe si leta gusa n'abene gihugu ari wese afise uburenganzira bwo gukingira ibidukikije bariko baradukurikirana ndabibutse ko nari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'ishira hamwe rijejwe gukingira ibidukikije APE kuvuga Association pour la protection de l'environnement ndagushimire cyane kuba mwatwitavye murakoze cyane n'undi munsi mwatwiyumvira ko muzohamagare kandi ahubwo ni twebwe tubashimiye kuba mwaduteye iryo teka mugashikana kugira ngo mutera kamo abariko baradukurikirana n'abaturaba kandi nshimire abariko baradukurikirana n'abadukurikirana ku buhinga bwa none wezi 3 akaburungu ejo heza news akaburungu org canke abaturaba kuri YouTube yacu ejo heza news nkaba kandi ndabasaba bakande akarike bagire na commentaire ku biganiro byacu kugira ngo babandanye baronka ibiganiro vyiza bimeze neza bya ejo heza news Revis Tuyizere nije mwari kumwe Jean Claude Sibomana yariko aramfasha kugira ngo amasanamu n'amajwi bishobore kubashikira atankomazi na gahwana